mbere nabanza gushimira Imana mushobora byose yoyo yaturongoye tukava ngaha amahoro tukaba tugarutse tugashika Impore, namwe abarundi tukaba tubasanze nabo nyene bari mu mahoro n'umutekano n'Impore. Turashimira kandi Imana kubera mu nama twari turimwo twari tugiye no kurimbura ikiringo Burundi bwari bumaze burongora ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, kuko ikiringo cari giheze. Murumva yuko ibikorwa vya bihari kwari nko gushikiriza aho tugeze ivyaranguwe kugira ngo duce dutora abandi badukorera mu ngata kugira ngo akarere kagume kari ku ngendo nziza y'iterambere ry'ibihugu vyacu. Tugiye rero twagize amanama abiri akomeye. Inama ya mbere yari yiraba ibijanye n'ibidukikije no kurwanya inzara. Murazi yuko ubisi yose ihanzwe n'ihindagurika ry'ibihe, ni ikibazo rusangi atanamwe bashobora gucirengagiza kandi atanuwo gikora wenyene. Ibihugu byose twagize urunani kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Abene gihugu nabo nyene baronke ivyo bafungura, kuko murazi ibihe bijanye n'uburimyi n'ubworozi no gufungura neza. Iyo nama rero intumbero yayo kwari kugira ngo bwa mbere na mbere duhanahana ivyiyumviro ingene vyifashe mu gihugu kimwe kimwe cyose ico kiriko kirakora kugira ngo dukingire ibidukikije. Hanyuma kandi kwari no kugira ngo twese twumvikane nk'akarere nk'umuryango tuze tugende muri ya nama y'isi yose izobera mu gihugu cunze ubumwe c'Abarabu. Inama izoba nawe nyene ije kwiga ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Rero twe twashaka umuryango tugende twese tuvyumva kumwe dufise ururimi rumwe. Iyo nama rero yagenze neza kuko twarahanahanye ivyiyumviro, dusanga mu karere twese ikibazo twakigize inkoramutima, ndetse tukabona yuko imigambi iri kwirarangurwa izotuma dusanga ibihe bigenda neza, hanyuma abene gihugu bakarima bagaheza bakimbura bagafungura neza. Umunsi ugira kabiri twakoze inama rero ijanye no gusuzuma ibijanye n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ari mu bijanye no gusuzuma ubwa mbere nuko nko Burundi twatereza gutanga icegeranyo c'ivyo twaranguye muri iki kiringo ndetse nibigiye kuzorangurwa. Mu vyaranguwe rero murazi yuko ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika mu buseruko twagiye hamwe kugira ngo dusahirizanye twese dufatane mu nda mu bijanye no guteza imbere ubutunzi. Ico nico ca mbere kiri imbere, umubano mwiza hagati y'abene gihugu bagize ibihugu, tukongera tukaza turunguruzanya mu bijanye n'ubutunzi. None rero twarasanze mu bijanye n'ubudandaji dusanga aka karere umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko twaradugije cyane ivyahora bishoka, ku buryo mu karere hashotse hanze twungutse twadugije ibice bishika 13 n'ibice 4 kwijana mu bijanye n'ivyashotse biva mu karere bigenda hanze y'akarere. Hagati y'ibihugu rero bigize akarere naho nyene twaradugije guhanahana ibidandazwa ku bice bishika 11 kwijana. Ivyo rero biraboneka, nivyo vyerekana ko mu karere turiko turatera imbere, kuko burya umuntu adashora ntabarava ahari. Tudashoye rero tujana inyuma y'akarere, nuvuga akarere kacu nigatera imbere. Natwe hagati y'ibihugu tutagiye turashora naho nyene ntitwotera imbere. Rero iyo ni intambwe nziza cyane. Hanyuma kandi mu bijanye n'amahinguriro naho nyene muri iki kiringo twarakoze uko dushobora, ku buryo twashikanye akarere umuryango ku nteguro ku mugambi uzova mu 2023 gushika mu 2028 wo guteza imbere ibijanye n'amahinguriro. Tukaba rero ubu duhimiriza aya mahinguriro mato mato n'ayabaye
nayo nyene ariko aradubuga ku rugero rushimishije. Rero hari ikindi kidashobora amahinguriro ntashobora gutera imbere tutagira amasoko ntanganguvu. Bijanye n'amasoko ntanganguvu navyo nyene twabikurikiranye cyane ku buryo tugiye guheza ikiringo rwa rugomero rwa Rusumo rumaze guhera neza, rukaba ruzoha umuyaga nkuba Uburundi, Tanzania no Rwanda, rukaba rufise ubushobozi bwa megawati 80. Mumva yuko atari bike. Mu Burundi nibaza yuko ari habaza bamaze kuruhonja kuko twaramaze gushikana umuyaga nkuba. Kandi muri ico kibazo bijanye n'ubutunzi nuko natwe bwiye twitunganije mu bijanye n'ubutunzi naco ni kibazo twize. Tukaba rero twaracize cyane turaba cyane ingene dukoresha amahera, tugasanga n'ingene tuza turatanga duterera bijanye umwe wese n'umuce watanga n'ingene ayo mahera akora. Tukaba twarabonye yuko hari ubuzimbe hagati y'ibihugu. Ubu rero tukaba twashoboye gushikaho twumvikana neza, duhejeje ikiringo duhejeje kumvikana ko ibice 65 kwijana tuzohora dutanga ayangana ibihugu byose angane, hanyuma ibice 35 navyo dutange amahera dukurikije umwe wese ubutunzi abafisa mu gihugu ciwe. Rero kubona ibihugu byari biteye imbere bishobora kwemera iyo ngingo ni ibintu bishimishije. Mugabo navyo iciza kubera turi umuryango umwe, yaho igihugu kiba kivago kirahombye usanga naco carashoye ibidandazwa mu kindi gihugu cari kiri inyuma, kubera abo ubutunzi bukiri hasi usanga kenshi n'abaguzi ntibashora. Nico gituma uco usanga nico gihugu kiba cemeye guheba naco nyene kiraronka akanyungu kuko nico usanga gishora cyane. Mbere ngaha no nibutsa muribuka mu bibazo mwambwira ngo abarundi nakaye kunguko bazohakura Uburundi buko burarongora aka karere. Cyane abarundi twashoboye kubona naho tugwaye. Nk'ubu turavye Uburundi twasanze abarundi ntibaramenya icarico kurondera ubutunzi, ntibaramenya itunga ry'igihugu icarico. Turavye muzosanga hamuri aka karere igihugu cy'Uburundi naco cambere gishora amavoka hanze, mugabo nta dolari na rimwe ririgira ginjira ngo rivuye mu ivoka. Kubera iki? Kubera abarundi urumva ntidushobora gutanga raporo ngo twarashoye hanze mu gihe amahera mva makungu yose baguma bayanogoza bayanyegeza. Urumva igihugu ntigishobora gutera imbere iyo dushora ukanogoza ushira mu mufuko ntiwerekane ko amahera avuye hanze yinjiye mu gihugu cyo butunzi bw'igihugu. Turiko turaraba rero ivyinjiye tukabiharura. Murunga nk'amavoka ndazi ko twashoye menshi cyane, ntidushobora kumenya hinjiye angahe kubera bayanogoza. Si ivyo gusa, hari ibidandazwa byinshi twashoye hanze, mugabo abantu bashora hanze bose umega bafise umugambi wuko banogoza icitwa iheramva makungu kugira Uburundi ntibwigere bwandikwa mu bihugu bifise ikigega. Ndetse n'ivyo no mu bijanye na ba mucyarugendo ha mu Burundi haraza abantu benshi cyane, mugumenga hari abarundi bajejwe kunogoza utwo tudolari bijiza ayo mahero kugira bayanyegeze Uburundi ntibwigere buboneka ko buteye imbere. Ivyo rero ni biteraso. Nawe ufise amamiliyaridi shaka kugira amamiliyaridi igihumbi muhiri wawe, Uburundi bufise zero, nawe ntacyo zobimaze. Ndabaye nk'akarorero bashaka kugura ibiduka atabarabara rihari. Nimurumva ko abidogo bwa mbere barabara bimeze nabi, safise imiduka bigana bagenda n'amaguru. Urumva naho wotunga igihugu kidatunze ntibikunda, ni igihugu ntigishobora gutera imbere, ntikizoja mu bihugu bitunze utemeye yuko igihugu cinjiza amahera mva makungu biboneka ko Burundi bwashoye hanze amahera mva makungu akinjira. Ivyo twarabibonye kuko twasanze muri uwo mwaka uheze abarundi bagiye kugurira hanze ibintu birengeye umuriyaridi n'imiliyoni 300. Mugabo ku mahera yinje mu gihe cy'u Burundi mu Burundi azwi ntarenga miliyoni 200. Murumva ko dufise amahera arenga umuriyaridi wibwa wari kwinjira mu itunga ry'u Burundi mu gutigeze winjana. Kuva ayo mahera bace bayajana kwigurira ivyo bintu hanze aho yari kwinjira mu itunga ry'u Burundi, duca twitwa ko twe twaguze tutigeze dushora, twaraguze gusa.
nukuvuga yuko igihugu kiba kiriko none ugura ayukuye he urumva ko kiba kiriko kirasubira inyuma kandi mukuri cyari cararosa amahera nk'icyo nicigwa nahakuye abarundi rero tutangure tumenye ko rutegerezwa gushora kandi bikaboneka ko twashoye igihugu kikabibona ayo mahera akinjira mu gihugu bikaboneka ko yinjiye mu gihugu hanyuma yumva makunga akaba ariyo tuheza tukajana natwe kuranguza gutyo bica biboneka yuko hariho ibyo dushora n'ibyo tugura iyo rero bari kwaraduharura ku butunzi bw'igihugu bacabona yuko igihugu kiriko kiratera imbere mugabo bitameze uko uvuye igihugu kiguma cicaye aho kiri mugabo abarundi ugasanga bo bakwereka ko batunze bafise ibiduga bizivye bafise amazu meza mugabo agenda wikiga ca leta ugasanga nta kiri ni vyinshi twabonye ibyaduhaye icigwa dufate mu gihugu cy'u Burundi nk'intara imwe yoba atafaranga gigera ginjirayo no kuvuga idashora iyo ntara mwumva vyogenda gute ari ukugumija kugura mbega ntitebe ikabura n'ikija kugura nako itashoye iratebe ikabura usanga iyo ntara yamaze barabaye aboro bose kuko ntibafise ico bashora hanyuma izindi ntara nazo ziba zikorera zikaguma zishorayo zizana n'amahera bari bafise muri iyo ntara gaca aja mu zindi ntara niko bimeze rero no mu muryango w'ibihugu byo mu karere twebwe twishinze twicara nuvuga nutwo dufise ruzokuba tuja kugura mugatwebwe tutigera nabo baza kugura iwacu ngovuga yuko igihugu cyo cagisigara inyuma rero uko mubibona n'intara zidafise ico zishora zidatera imbere niko n'igihugu kidafise ico gishora kidatera imbere aha rero nca ntera kamo abarundi bose akantu bavuye rega twese turagwiza tunga twese turagwiza tunga umurundi wese arondera icashora ku ruhande rwiwe umwe wese ntabuzi icashora urashobora gushora n'ubwenge bwawe ubumenyi we wagize urashobora kubushora hanyuma bukakugirira akamaro bukazana itunga mu gihugu erega hariho abarundi bashobora kuja gushora ubumenyi bwabo mu bindi bihugu hanyuma bakazana itunga ryabo twese rero nituba abagwiza tunga turondere ikintu dushobora gushora kugira ngo natwe tubone ko mu karere tutari babana bo kuguma bagaburirwa ahubwo natwe turi abantu dushobora gutera imbere kuko turafise nabo twokwigirako abagwiza tunga nabo nibaduze umurindi ibintu byo gucisha hirya ku ruhande mu binwabi ibi bintu byo kunyegeza amakori ngo ntibatange amakori mu gihugu nibumve neza yuko igihugu kidatanga amakori mu bisanzwe atamakora hari byerekana ko ari igihugu kitamera abandi bari kuzana imitaye mu Burundi ntibashaka kuyizana kuko bacavuga bati ico gihugu cenjane mu mutaye wanje hatamera tugira amenye ko hamera araba makori atanga murumva rero bariko bari ba makori bahejeje kwirukana nabozanye ibitaye yabo mu Burundi udatanga tagisi ijya tagisi yerekana yuko isoko ihari abaguzi burya tevera ni yabaguzi mugaba abadandaza bacabona umenga ni yiwabo bakayinyegeza nayo bayinyegeje ntije buhiga ca leta baravye bakabona nta matagisi yatanzwe bacabona yuko mu Burundi nta soko ihari murumva yuko atamuntu azana umutahantu hatagira isoko hatamera ntihagira isoko none rero abarundi tuve hasi twumva icari cikigega ca leta ko ari cyo cerekana ingene igihugu cifashe mu vy'ubutunzi imbere y'ibindi bihugu kuko hari habibaza ngo kugira imigenderanire n'amakungu ngo no kuja gutemberayo cyane nabo bakaza oya nukubona ko hariho amasumo mu gihugu cawe nawe ukaja gusoma iwabo niho imigenderanire ikomera none rero ndateye akama abarundi twese atanumwe avuyemo umwe wese arondere ikintu akora gishobora gutuma ashobora